uyu mugabo mubona ngaha hepfo yo yapfuye yari mu gisirikare cy'u Burundi. Imana mwakire yagiye yatashe yapfiriye Iminembwe. Akaba ari ntuze ni Majoro Bukuru Bernardo yarasiwe mu Minembwe. Ni kuvuga yuko ibi byo mu Minembwe hari haize imisi abo muri Kongo n'abasirikare b'i Burundi bagenda Minembwe ngo basubire bahafate. Bari bagiye nk'imiriro wana bavutura hejuru biruka mu kirere vuvu. Je barampamagaye abarundi ngo uvuge ngo mu Minembwe ngo urabanga ivyabaye ngo bahafashe ndindumira kubera nzi weakness zabo. Hanyuma igihe bari bageze mu Minembwe hari hasigaye hacunzwe n'abatwirwaneho gusa M23 yari mu bindi bice vyayo. Hanyuma baca baraza rero bana Minembwe barayizunguruka zambonera kurengaho hamwe n'abawazarendo asha umuziki mu kuvuza bahagarara hejuru ku biti bavuze umuziki ko Minembwe ifashwa. Intare za Sarambwe ziti sawa baca bavutura igisirikare cyabo cyari Goma ni cyari Bukavu baca barabazunguruka baratikije abantu baratikije icitwa izo mbonera kure hamwe n'abawazarendo nabo muri FBNB nabo muri FARDC basha ikibabure kije bita gucucuma umuntu baracucumye mpaka uyu mugabo w'umumajoro niho yaciye apfira kuko ntabwo ari intambara yoroshumba bari babazungurutse. Amakuru hari nuko hapfuye abarenga amajana 2 b'abasirikare b'abarundi barenze amajana 2. Ni story ndende kandi nini. Now reka muburiza hanyuma cyo tubiganiraho. Bonjour mkubwa. Ushalamuka bien. Aba ba Burundi aba bataishia mu Kongo. Ba Burundi aba itikake. Bataishia mu Kongo bana biko kainji kadogo. Biko na kiajitea kukomba yetu ya Kongo. Bataishia mu Kongo kisha Rwanda itakeka ba tontole itakeka ba ponona. Siku Rwanda tabaponona na abana tira basoda jua buyua ya kujitia uone teni ya Burundi toke hapa ni ba Burundi be bali uwa batakia ishia mu Kongo siku ya kombabo ya Rwanda na Burundi batabaponona ya ajabu. Birundi abionake Mungu wangu Birundi mtakia ishia mu Kongo bure tuachie vita. Tunabezo ya mavita murudie kwenu. Rero hano ico ragomba kuvuga ni kimwe. Nimba mugomba amahoro abarundi bakwiye kuva muri Kongo. Kuko n'abanyekongo ubwabo baramaze kugaya abarundi ko badashoboye. Urumva ko bariko barabavuga uno mu wazarendo. Ni mugomba nifoto we twera batukayizana. Urumva ko bamaze kutugaya ko tudashoboye. Kuko nahantu murahame ngaho tugera ngo dufate duhagume dupfira tukace duhunga twiruka ngaho bakatwirukako. Ikindi abarundi nibave mu ntambara ya Kongo muyirekere abanyekongo ubwabo mutagomba guhonerayo. Kubera ko nimba mutari bijuju murabe ibindi bihugu byose byarakuyemo akarenge byose ibihugu byose byarakuyemo akarenge. Nuko batsinzwe se nuko babonye ko bitabaraba. Mugabo Murundi yigize ikigoryi yifashanya no munyekongo arikapfira muri Kongo mu bintu bitamuraba sawa ngo bamugwanira mupfira nze ndaba inyungu yavyo. Ivyo ni vy'abanyekongo kubera Kongo irimo akajagare kandi Kongo ikeneye impinduka vyanka vyakunda. Rero M23 ntabwo mwayishobora nabandi babarengeye mwebwe abarundi n'ubukene dufise barananiwe barahunga baratabaromoka. N'abazungu babacancuro baraje nabonye ngaho basubira inyuma amaboko bayamanitse. Wowe uri mu Burundi n'uza kuva yuko ngaho uziza kugwana na M23 muze kuma muhushugwa. Imana itabara bahapfiriye uko niko biriko biragenda rero. Hari kindi uziko hari abarundi benshi muri bari hano bataremera yuko Goma na Bukavu irafatwa. Hariho ni umusi bakubwira ngo sivyo ngo ya ngo haja aracagenzurwa na FARDC aracagenzurwa n'abazalendo bari abarundi uyu munsi baracyariho nga hapa
unazanye ifoto canke video kabari kuti ngabari ba M23 bariko bagendagenda muri uwo muci uwo muntu akubwira ngo urabesha ngo ujya ngo ni wazalendo ngo yihishishe you know mo niyo mpamvu nazo just nigira ndakarira abarundi no sinigira je ndakara because mbanza kuraba level y'ubujiji turiko ngene burenze mbanza kuraba iyo level turiko iyi niyo mpamvu ubona no mu banyamakuru b'abarundi badahitamo kuja kuri media ngo baca amafaranga kuko yihenze akaja kuri media ngo aca amafaranga avuga ibintu uko biri mwege mumumva nabi ereka nimwe ni twebwe abarundi twiyugariye kati ni twebwe abarundi twiyugariye ko ubona aho ibintu vyeze no gutukana gusa gutukana nibisigura guhindura urugamba abarundi dusigaye twatoye umuco nk'uwaba wazalendo ni w'abakongo muzi impamvu abakongo bariko bakubitwa harimo abafaransa n'abazalendo bariko baratsindwa n'ubu baratsatsindwa mushake mu nange mugende baratsatsindwa muzi kituma batsindwa navyo mu mutwe nibigoryi ibigoryi nibitsinda ko mutavyemera ibigoryi nibitsinda reka mbaye impamvu riko navuga ngaha ngo nibigoryi gute wewe urasana n'umusoda w'igihugu gasere muri smart gute wewe urasana n'umusoda w'igihugu wazalendo ntabwo ari umusirikare w'igihugu wazalendo ni ukorera ubutegetsi ntabwo ari ukorera igihugu gutura umuntu muzima uza ukarasana n'ukorera igihugu mwe abarundi ingeso mwayifashe cyasuzwa musika musakuza n'ibitusi musika muze nk'abanyekongo warigeze aho bona umusivile agenda arasa umusoda urabibonye hama bariya basoda muri kume ku rugamba uri kura barasa uratekereza yuko bariya bagenzi bariya basoda bari kume yuko bazo bareka ngo mugenda ndabitekereza mwebwe ndamubarira cyane yawe I know narababariye cyane rero bano barundi basakuza ndabitahura kuko barimo bishema kanyekongo kuko abanyekongo abantu batagira indero no mu mutwe just mbwira aho vyakabaye ni kuvuga ngo aba wazalendo abantu ze aba FARDC bose bari ku rugamba rumwe gute abantu baba ku rugamba rumwe mugaba akaba ari bo bama barasana buri gihe kuguzaho umusivile ari wafata video yamara gufata video agatelefona umusirikare aho yamwici n'ibigwanisho ngo bitwabifashe bawazalendo bangana gute n'igisirikare cya Kongo tase mumbwire abo bantu mwebwe abarundi muri komeje kwifatanya nabo umuntu agaruka karasa umusoda wiwe w'igihugu mwebwe abarundi nivyo mugezemwo hamurangiza naho nabibona ivyo bintu number 2 ubwabo ntibagira indero muri wazalendo no muri FARDC ntabwo bagira indero nibagira namba kuko bo barasahura kandi n'ibiturire barabijya ku bwishi niyo mpamvu muri bo harimo n'abakorana na M23 kuko aba wazalendo bo bigombera ifaranga ivyo birazwe niyo mpamvu hagira kandi bakiyonkora kuri wazalendo bakaja kuri M23 n'abakozi bishakira amafaranga gusa nakindi bino rero mubona hano murakoze bitandukanye n'aba M23 kubera ko aba M23 n'abantu b'indero nta mu M23 uzobona yakiriye igipanga ngo ngo ndishe umuntu ngo ndishe umuntu ngo ntuzomubona kandi ntibisigura ko bariho batabikora smart man nta nubwo uzokugira ubona umusirikare wa M23 yifatisha nka telefone twafashe ibitaka bahamagara itangazamakuru bikenewe mugaba wazalendo bateye bamwe muri mwebwe
mu Barundi bagenda barasakuza aho bageze hose, bagenda barasakuza. Iyo bafashe umuntu baramukerera bagacumitamwo intambe bagatabura ngo bavyerekana yuko bakaze naho bijya ni ubujiji, ubunyamaswa. Ndakunda uburyo ba M23 batwara ibintu pole pana kajagari. Iyo tumaze gutwarwa n'akajagari ntutangura gutsindikwa. Muzi gituma ziriya ngabo zagiye hariya kugwana zo muri Kongo, harimo n'iz'Abarundi mubona hariya zirutse, ntibahanurwa, udahanugura kubitwa. Aba bandi ba M23 canke hariya no mu Rwanda n'ahandi, iyo bagiriye inama ahantu ubona ikosa baca bamanza bakicara bagatenya bakacigaho. Mugabo twebwe mu Burundi turashoboye, muri Kongo twebwe turashoboye, turashoboye, murashoboye. Kirazira kwiyemera, ni kosa kwiyemera. Ikintu ubanza ucigeho buke nimba hari ikintu ndiko ndavuga, ubanza ugitegereze ico kintu yoba kivuze gikuye he, coba kivuye amaja, nugenda kugikorerako hari gihurokoka. Ibi mu bindi bihugu barabikora, buri jambo uvuga bararisesangura. Twebwe siko tumeze Abarundi no muri Kongo, hakirarinzwe utari ikintu mbanaga gitameze neza. Uburyo muri mugendamo muti nibo buno buryo muri kumugendamo nabwo ari bwiza hano, ngo we nguriki, we ngo wa musivile, we wa dasubana Kongo idahanurwa, ariko baguma baneshwa ntibanesha, kuko udahanuwe uratsindwa. Ndakunze kubona uburyo ngaho kenshi na kenshi haba mu Rwanda abanyamakuru basasangura ibintu bakagerageza bakubwira bati ukuntu tubona M23 bizogenda uko, tubona uko bizogenda uko, ati nica ngahira kabona, ugasanga kwa kundi babivuze niko byabaye, ugatuvuga ngo ariko ngo birakorana, ngo baravuganye. No, batanga ibitekerezo hanyuma bakavyigiraho, ukemera ugahanurwa. Twe natundi duhanurwa, wawe ivyo bijambo vyawe ninde yovyakira, wewe ivyo birofa vyo marikiwe, naho noba ndi umusazi, hari amajambo mvuga uko bazi gute uwo muntu naho ari umusazi aguye kwijambo, kandi ndi umusazi naho yoba ari umusazi. Hari umusazi ashobora kuvuga ati hariya hano bariko bararasana, kandi ari umusazi mugabo bagenda ugasanga bariko bararasana n'umusazi. Twebwe kwivyimvya tukigira ko dushoboye vyose no muri Kongo, nivyo biriko biradusamburira. Reka mbakande karorero hano, murabe nkaho hakurya, thank you, murabe nkaho hakurya mu Rwanda. Mu Rwanda ntabwo Kagame avuga amajambo menshi, ariko mugabo aratinyisa atavuga amajambo menshi, aratinyisa ujya mugabo. Mugire murabe igihe ngaho mu Burundi twariko turavuga ibintu bijanye n'intuze n'ivy'intambara, murabe inshuro Perezida wacu Burundi yaji aguma yikanga avuga cyane, kuvuga cyane ivyo byatumye baguma bagenda bamutoramwe amakosa. Kuvuga cyane byongera aragaruka arasubira arimara amazi, kubera kuvuga cyane, kwisigura birenze. You don't have to kwisigura birenze, bigaragaza intege nke zawe. Nta mpamvu yo kwisigura birenze, isiguro rimwe canke kabiri biramaze. Kuko urabona umwanya umwe perezida wacu araje ngati muri Kongo, urumva ngatugomba tugende gufasha kwaruka rw'u Rwanda turukure ku butegetsi. U Rwanda urabanza ruritonda uti murabona cwe turagaruka mu kanya, turagaruka ngo haruraje kudutera, ngo mugabe muhaguruka, ruraje kudutera. Nta muntu ariko aramwishura. Mu Rwanda baticwe, munyuma urumva byahagaze byatuje, twavuganye umva byahagaze byatuje. Ayo namafuti baguma bagenda bagutora, wawe udashobora kwiga guceceka ibintu bivuga mu gihe ubona yuko bikwiriye, kubera because Abarundi turahubuka. Iyo utize utegereza guhubuka. Kwiga burya kuratandukanye, hari kwiga kugira indero, hari kwiga kwitwara neza, hari no kwiga umuco. Niyo mpamvu bakunda kuvuga ngo abayobozi b'iwacu ngo ni nk'abakomediya, barahubuka. Guhubuka sivyo abantu bize. Reka mvuge nk'icyo umutekano gatoyo.
siza umuntu hano avuze ngo urirofa kumbwira ngo urirofa utambwiye impamvu ndirofa burya dusubizanije nanje mba nabaye irofa nkabo. Reka mvuga hano ku kintu kijanye n'icumutekano naco gatora kandi mugire murabe kenshi na kenshi ngaho ngaho muntu uze ngaho mu Rwanda ntabwo upfa kwinjira ngo witwara kugombye nibibaho. Ibyo birazwi ntibibaho. Niyo mpamvu uzobona hari impunzi ziri mu Rwanda, hariho n'impunzi ziri muri Kongo, hari impunzi ziri muri Tanzania, ziri muri Uganda, ziri no muri Kenya. Nta wigira umusazisazi mu Burundi naho woba wiyemera. Wigira umusazisazi wiyemera bro, utwerere mu Rwanda ngo ugiye gutobanga ziriya mpunzi z'abarundi canke z'abaki ziri mu Rwanda. Ihende towipinge kudupingira kuri ico kintu. Muga mu mpunzi ziri muri Tanzania wakwivyonga kugomba, niyo mpamvu hari n'akajagari kesho. Muri Kongo wakwivyonga, muri Uganda wakwivyonga, muri Kenya wakwivyonga, ariko ntashobora kwivyonga mu Rwanda. Ndababwira igituma n'impamvu. Murakoze nzo bivuga ntacu, kubera ko buri kintu bagitangira gitaragera kandi ikintu cyose bakaraba uburyo kije. Mugabo twebwe nk'akaruro muri iyo miseze munabizi ko twababwiye ruti hariho abakongo bariko barinjira mu Burundi, bariko baka amakaranga muntu, bariko bakora ibintu atari vyiza, mwe mava ngo tureke barinjira. Uyu munsi no mutanguye kwiruka ngo muriko murasaka, mwarabone ryari mutwara imodoka ngo muriko murasaka ngaho dusake turanda musatse byabanje kurenga. Hari kibazo dufite twebwe abarundi ngaho, tukimeze uko ntabwo twiteze gutera imbere jamais. I swear to God. Ibaze mu nama nkenguza amateka no mu nama nshinga amateka aho bicaye bakababwira yuko hariho abantu bari bava mu mahanga bariko baraza mu Burundi bakira ubukaranga muntu mu buryo butemewe. Mwe nta na kimwe mwakoze, because hapa hari ikintu gitaba gipanze neza. Ndabizi jewe abo gipanze barabivuze, no muri amashinga amateka abo gipanze mu mutwe barayibabwiye muravyanga. Uyu munsi harabo mwe muhagararanye ngaho mutanazi, harabo muhagararanye ngaho mutanazi, aho muri kumwe ngaho mwicarane ngaho rina n'ubu baraza ngaho kunyandikira ngo bavuge we ntavuze, baraza tubereke, baza tubereke muri kumwe. Bamaneye ko mu rwego rwo hejuru muri kumwe, kubera ko haciye imyaka myinshi mwarasamaye. Impamvu n'igihugu rimwe na rimwe kidatera imbere, mumenye yuko n'abakaboko babirimwe, ariko mwe ntabwo mubizi. Mwe bato mwe ndiko ndabwira, mwebwe bato mwe ndiko ndabwira. Mwe mwinjiye gusa mu migambwe mutazi n'uburiko biraba. Murakoze cyane, murakoze cyane hano, murakoze cyane, murakoze Imana ibahe umugisha. Hano hariho umuntu igeze kumaza ngo ari umuntu igeze kubaza ngo ndabaga ikintu igeze kumaza mbere bacu yavuze ngo kubera ikintu none ngo ibintu by'u Burundi ngo bishira habona. Impamvu tubishira habona ni ibintu bigaragara kandi biboneka, kubera ko iyo abantu burya umutekano w'igihugu ubukingiwe mu gihe abantu bari mu nama nyobozi. Umutekano w'igihugu ubukingiwe mu gihe abantu bari mu nama nshinga amateka. Mu nama nshinga amateka, mu nama nkenguza amateka nico bajejwe gukemura ibibazo bihari. Ariko muri ya nama nshinga amateka naho hari block. Nk'akarorero, murazi ko ari umushinga amateka yaruka gutanga itekerezo. Uwo mushinga amateka aravuga ati kubera ko ituma tubona abantu bacuruza amashashi, hojaho itegeko rimeze gute? Itegeko rikingira bari abantu kugira ngo bareke guma bacuruza amashashi.
uwari kubafasha gukomeza rya tegeko yaciye avuga gute ngo mwe nta bwenge mugira ngo ntimuzi guhana ngo muzi usanga afise ishashi mwe mutamika ihekenya yirye mu majambo make bisigura ngo mwice ari unomo ikindi kibazo kiba gikwiye gukemurirwa harya nyene bari ariko uvuze igisubizo utanze nibice ibatamike bayirye nihe wabonye abantu batamika abantu amashashi nihe wabonye abantu barya amashashi kandi ivyo nta nubwo bikorerwa mu mwiherero bikorerwa ku mugaragaro hari ikindi ngaho nabonye murabona abasirikare b'igihugu umusirikare w'igihugu uri umuntu wo kubahwa ibyo birazwa no muri bino bihugu turimo uhuye n'umusirikare uramwubaha muga twebwe mu Burundi ntabwo tubaha umusirikare hari muri iyo groupe narindimwo ngaho navuze nti bano basirikare hano bapfuye mureke tube tubunamira no munsi umwe tububaha muzingane bano barundi benshi basubiza bakubwira ngo napfe none si bisanzwe kandi imagine aho ingabo y'igihugu uvuga ngo ni bisanzwe n'ifi ko nika barundi twarezwe aho uvuga ko ingabo y'igihugu irapfuye uvuga ngo ni bisanzwe napfe nakagagazo ariko ibindi bihugu ugiye kuraba ngaho hariho n'abasirikare bapfiriye muri za Afghanistan umenga Amerika yaratumye n'indege bagenda kubazana bari abasirikare barabubaha babaha icubahiro kuri kamera bose bariko barabireba ariko wowe uraza umusirikare w'igihugu arapfuye umbwiye ngo ntagene ngo si bisanzwe bariho muri groupe barabivuze ngo nibisanzwe napfa nibisanzwe n'uburinda ntaza kuri umuntu zo kubona yanditse ngo none si bisanzwe warangiza ngo abone amabanga none umecicika ngo ivyo by'igihugu ngo bibarekere mbe hariyo ibibazo nkunze kubaza hano hari umunyarwanda Ellen Isikeno ngaho mbe kubera iki Kagame yagiye imbere y'abanyarwanda agatuka bari abayobozi akababwira ngo gute muri abayobozi mukora amafuti nkaya hakuyobora bano bantu neza kuko yabivugiye ku mugaragara atagiye kubivuga yishije kubera ko bayobora nabi karamaze kubivuga barabihinduye twe ntabwo tubihindura urashobora kuvuga ikintu ubona ntabwo bagihindura mu bindi bihugu iyo uvuze uti ndafasha umuntu wari yigiturira ruswa wowe baranaguhana gashimwe ko wadonye urutoge ku muntu yariye ruswa baraguha gashimwe kubera ko wavuze uti uyu muntu n'umusuma mugabo twe biratandukanye wowe udoma urutoke ku muntu wari yigiturira biruka kuri wewe wabivuze wamara kurangiza ngo murino ngo umuntu ngo yabiciceka gahora jewe ndabivuze n'uriya yari yigiturira inde munyavyaha ninde nkozi y'ikibi inkozi y'ikibi ni wari yigiturira kandi president mu Burundi yabivuze president avuga yuko yutanze amakuru bace batangura gutera ubwoba ni bande bagutera bamwe mu bita abayobozi so duhore bakomeze barya ruswa n'igiturira cyangwa tuvuge twemere tubamara amazi tubizire mugabo hanyuma baze babireke dukora iki muri ivyo bibiri problem tugomba guhisha ibintu nivyo biriko biratuvyurira agashambara ngaho mu bandi bazungu iyo bariko bakora ibintu bagatsindwa barabivuga ko batsenzwe baravuga bati bino bintu koko byatunaniye mugabo twebwe ntitugomba kubivuga ni turashoboye urashoboye hari ahantu ugera ntuvuge ngo urashoboye ukemera weakness zawe atari ngo nuguhishira hari igihe uhishira rujya rusase rukakumomokana wowe ukarupfiramo ukenyemera gukenya urondera ubufasha ugomba gutera imbere genda wigire ku bateye imbere apana ngo ndashoboye ndateye imbere jewe ndateye imbere je ndihagije kandi ubizi neza mu mutwe kuri kuribeshya utihagije wamara kurangiza ngo umuntu muze muzovayo ntushobora kuvayo utari yakiruri
ntushobora kuvayo utaremera ko hari ikintu udashoboye. Iyo umaze kuvuga ngo kino kintu singishoboye, aba ari intango y'ukwiga kugira ngo uzugishobore ejo. Iyo umuntu yagize ko azi byose akanabivuga ngo ndabizi, nzi byose je ndabizi, burya batana kimaze. Mugo umuntu azi ati simbizi, abagomba kwiga ibirenze, kuko hano twama twiga kwisi. Murakoze cyane, murakoze. Sinzi no muntu ndabona ko mega afite ikibazo hano ndibaza ko afite ndabona ikibazo ngaha, ndabona ngaha hari umuntu ariko arandika ibintu ngaha afite ikibazo, ndibaza ariko avuga ngo wowe ngo ufite ngo igihagararo ngo kigana gute cyo kubivuga. Buri muntu wese afise ahantu avugira arakwiye kuvuga, kuko nimba hari ibintu uri kurumva ufite mu mutwe hazima hakora ngaha, mu mutwe ngahazima hakora, hari ibintu buri kuriga nabo hari ibintu wanyigisha. Niwe ushobora kuvuga ngo we nta nguvu ufise, nturi umutegetsi, wewe uri umuntu muto, uri umunyagihugu mutura gasanzwe, ntabyo wovuga. No, tanga igitekerezo naho uri kukibwira abantu batanu. Ntabwo nkekaneze ko ari umunyarwanda wizuye hano yavuze ngo jewe ngo ndi umunyarwanda hano ariko arabesha nkana mbona ngaho, kuko nta munyarwanda nzi yoshobora kuba ikigoryi muri ubu buryo mbonamo ngaho. Ngo we ngo ntiwashobora gutanga igitekerezo, urakitanga. Si umutegetsi gusa atanga igitekerezo, wewe uratanga igitekerezo n'abandi bakacumviraho. Twese tubayeho mu buryo bwo gufashanya, ukampa igitekerezo naje nkaguha ikindi. Bino tuvuga hari abo bigeraho kandi bakamaramara hanyuma bagahinduka. Iyo aba bino tuvuga bigarurwa mu nama nshinga amateka bakabikemurirayo, nta mpamvu je maza ngaho ndabivuga biba byakemutse. Iyo aba dufite ngaho butungane bugorowe, nta mpamvu je maza kuvuga ngaho mba nahuze. Iyo aba hariho ngaho abanyamakuru bigenga, nta mpamvu maza kuvuga mba nahuze. Iyo aba bakora ivyaha mu Burundi bahanwa, mba nahuze. Iyo aba dutanga message bakayakira bakayigendera aho, simaze kuvuga ngaho mba nahuze. Kuko hari gishobora kubona ibintu buri dangerous iwacu, ukanabibwira umuntu mwibanga uti ndabona ikintu ngaha kiri dangerous, nta na kimwe bapfa bakoze, bakubwira ngo okay tugiye kuvyiga, bipfira muri tugiye kuvyiga. Naba ari ikintu kigiye konona igihugu, bakubwira ngo tugiye kuvyiga, birazwi bipime. Abandi bantu bahaye amakuru nka y'ubutasi barayakira, bo bakubwira ngo tugiye kuvyiga berera ngaho. Wihenze uri mu mahanga hano ndije nzane projet mu buryo bufadika, ufite n'ivyangombwa, ntabahaye ibiturire buri hano hose nyuze go rupapuro ntibarusinya. Thank you. Ivy'Imana bishire ku ruhanda, ntabwo ndiko mvuga ibintu vy'Imana ngaho. Byo ntabuza ko ufatira umwanzo, ibyo nivyo nama niyamira ngano ufatira umwanzo ngo bicishe hari ganira bisanzwe. Iyo Mana seza aho mwahurira ko ntumba ko ngaho inza mwahurira. So iyo uri kutanga ayo makuru mwibanga baye bayakira, mugabo ntibavyemera. Na nzanye projet ni ntangiture kusinya ni giturira, kuwo hejuru ni giturira, ubundi ni giturira, hejuru ni giturira. Umva mu mutwe nzosubira gutekereza kuza gukora business. Kandi byo president yamavuga bituma n'abandi bantu bahunga biruka, ntibemere kuza gukora projet wacu kubera ko ubugoryi bwatwebwe. Ubugoryi bwatwebwe abarundi twebwe. Kuko nimba umuntu azanye business iwe mu gihugu afite ivyangombwa, ubu kwiye guca umusinyira ubwo nyene ujya no mutungo mu gihugu, ni n'abantu ahakaze mu gihugu. Mugabo wewe ubujije wa muntu azana umutungo mu gihugu, unabujijemwo n'amahirwe y'abantu benshi mu gihugu boronka akazi. Kiro gitekerezo nawe wogitwara, nawe witwara. President yama yarize murabizi, ni makuru inde kurondera telefone kwa president umubwire ngo nazanye business wase ko muruhusha. Koko mwumva nibo barundi dukunda igihugu cyane muri ubwo buryo, kandi ariko tuko turapushinga ibintu. Hariho abantu bari hanze y'u Burundi nk'akarorero, hariho abantu bari hanze y'u Burundi gato, usanga hariho nk'ibintu bari ko baravuga ngaho bihenda ko ku Burundi bariho. Igisubizo siko bavuga ngo no gufata no gucizose. Sino gufata no gucizose. No gufata no gucizose n'ibisuka kuri kurahenda ubya muntu mutwe wiwe, ahubwo umubwiye ngo no gufata no gucizose biri muri vya bindi bituma aca komeza kubagaya no kutuvuga nabi kurusha.
ariko mwebwe nibyo mushira imbere. Mwebwe nibyo mushira imbere. Ibi niko navuga birumvikana, ari uvuze ngaho ngo ngo abanyarwanda ngo baguhaye menshi. Ibi niko navuga birumvikana, ndatabyumva. Ibi niko navuga ko na perezida ari wasubira ngo na perezida baramurisha. Perezida w'u Burundi baramurisha muri ubwo buryo, kugira ngo ndabimenye ko baturihiye hamwe. Perezida bimwe arabivuga ko ari byo vyononye igihugu, kandi na perezida baramuguze. Uyoboye igihugu basigaye baramuguze. Ibi muracyumva nivyo vyonona ngaho igihugu. Nkibi muriko murandika ngaha, ibi si ibintu bihindura jewe, ibintu byerekana ubujiji. Ahubwo ari ikintu mbeshe wo gute Moses hano hantu wibeshe, hano hantu wabeshe, ingo je ndabikwereke ndabivuguruza, canke wewe iyizire hano. Thank you, murakoze. Iyizire hano wirabira, singo tugufata tukwice naho uzonyishara abandi bafite ibitekerezo nk'ibi by'iwanje.